Mu bihingura gute biba bimeze gute kugira ngo ushobore gufata itomati ushobore kuyigira ukayigira tomati kugira ngo nayigire n'ifu biba bimeze gute muri rusange nuko murabikora? Okay, izi tomati tumaze kuzizana ngo gukora izo tomati nta mwanya muri tubikoramo cyangwa ngo tuzibike. Tuzizanye tomati uwo munsi nyene dutera tuzikora. Turucisha mu mashini niyo etape ya nyuma tuza kuja korerwa cha dutora izo tomati. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe no mu rwaruka guhingurira itomati. Ndakora mu kije. Kwake. Meze neza. Turashima. Ni ibintu bidasanzwe gukora cyane vya tomati. Bimeze gute muri rusange? Ni ubwa mbere twatumenyera ama tomati ava mu bihugu byo hanze. Ariko ufite tomati y'itomati hamwe n'iyifu. Tutangoye ku itomati bimeze gute kuri iyo ngaho? Bo twabanje ubwa mbere ni ku mazina banyita MANIRAKIZA Maulidi. Akaba arije sanzwe ndongo rundi rwakwa twashoboye kuja hamwe kugira dushobore guhingura ubwoko bw'iso tomate mubona iri solide iri concentré. Twe twararavye tubona ukuntu nyene icubahiro yama yahimirije abantu ko rwaruka kugira rukore dushobore kwiteza imbere twakuye amaboko mu mpuzu. Tubona hariho abantu bashobora kugira umwimbu mu gihe gito kandi bakawukoresha uko utabereye. Usanga nkuno mwaka itomati zabaye nyinshi. Itomati zibaye nyinshi hama hakagira indi periode zigaca ziba zike zigakena. Twe twashatse kugira dushobore gusahiriza ku buryo uyibuni zaboneka twe tuzikora mu buryo dushobora kuzibika hageze ko zikena tuje twikora kuri wa mwimbu ushobore gusahiriza ntizishobore kuduga cyane ku biciro byo hejuru. Mu bihingura gute biba bimeze gute kugira ngo ushobore gufata itomati ushobore kuyigira ukayigira tomati kugira ngo nayigire n'ifu biba bimeze gute muri rusange nuko murabikora? Ibi mu kubikora n'ubuhinga nyene bwatwe bw'abajene. Etape yo kuzana yo gutera itomati ukazironga maze kuzironga bigenda gute uraziteka n'ibintu nk'ivyo tuba dukeneye kumva? Bo itomati tumaze kuzikura aho tuba twaziteguye twari twateguye umurima muto muga turavye ntitwoshobora gukora nk'ivyo dukeneye muga tuca tugurira abarimyi bashoboye kuzigura tuzishikanye ngaha rero turazitegura tukazironga kandi n'umuntu akora ari muri iri shirahamwe ryacu uriko urahinguriza izo tomati kirazira yuko uzikorana umucafu. Tukaca tuzironze turazikatagura hama tuzikase tuca tuzihinguramo izo tomati ariyo yeye mubona twahingura. Bigenda gute? Ni wahe mwanya urwo tomati rumara rwakaswe? Kubera iyo tuzi kuri tomati rurabora rusize ngaho iyo etape par etape niko nshaka usobanurira. Okay, izi tomati tumaze kuzizana ngo gukora izo tomati nta mwanya muri tubikoramo cyangwa ngo tuzibike. Tuzizanye tomati uwo munsi nyene dutera tuzikora ntabyo kurirwa tuko turarindiriza. Etape kuri etape uzikora gute? Bo izo tomati nakubwiye yuko tuzizanye ubwa mbere hariho etape yo kuronga hariho etape yo gukata urutomati hama ruza gucika izo tomati gute? Kandi turucisha mu mashini niyo etape ya nyuma tuza kuja korerwa cha dutora izo tomati. Nta produit mushiramwo kugira ngo bishobore kuramba canke iki? Bo twebwe tumaze kuyimvira gukora umugambi twarimve ko tutokoresha ibintu birimo ama produit. Twebwe ibingibi ni naturel urutomati pire gonyene nta bintu bindi twasize mu byo ama produit. Urutomati rufise akaye kamaro cyangwa tomati wakoze ni kaye kamaro ufitiye ku bantu muri rusange? Bo akamaro izo tomati twakoze ifitiye ku bantu na cyane ku ba mama. Iyi irashobora kongereza amaraso ku bantu batandukanye kuko unayiravye babona ko irimo ibintu bifise akamaro ku bantu kandi no kuyifungura kuva ku bana no ku bantu bakuze bose barazifunga zafise akamaro kanini. Hari ntambamye maze kugira muri ico gihe nabagenzi bamwe ko murakora ivyo bintu? Bo twebwe intambamye tugira
muri ibi bintu bijanye n'isosiyete y'iwacu n'uburyo twe ntiturashobora kuronka uburyo ku buryo tuvuga ati turonke ibikoresho bikwiye byo gushobora guhingura ibintu byinshi ku buryo dushobora kuronka ivyo dushira ku isoko. Kugira ngo ushobore gucika ifu naho kuri iyo etape ya kabiri ya itomati. Kugira naho ishobore gucika ifu nayo nyene dufata itomati tukakoresha ya systeme ya mbere twatangura ko kuri itomati concentre. Iyi urutomati turafata tukarukata nako nyene tumaze kurukata duca turukuramo amazi no duca tushira mu mashini aho nyene tugaca tuyisya. Nacasigara kiya kibiribiri cako. Kiya kibiribiri cako Cimoto c'itomati. Kirya ntangora na kimwe gitera. Hama kaca cika ifu gute? Murayanikira muyigenza gute muri rusange? Twebwe mu mategeko izi itomati tumaze kuyikuramwo amazi turafise ubuhinga dukoresha imashini y'iwacu tukayisesha hama tugaca tuyisya kugira dukuremo ajya amazi abari muri rya rutomati. Aha mweje kuyisya nuko cha twitekera muri sashe umubona ayambaraje yayo. Bifata umwanya ngana gute kugira ngo icike ifu? Kugira icike ifu yitwe twakubwiye yuko imara umunsi umwe mugabe biratwara nk'ikiringo 13 canke 4. Ira ahantu yanikiye turanikira ahantu babiri mu ruganda ndani nyene tuko turayihingura. Ni yahe difference hari iyo canke ifu canke birasumbana karite canke uburyo canke quantity? Kubijanye n'ukuntu itandukaniro rihari icambere nuko nkiyi irabona kiri mu icupa rimeneka urashobora kugwa hasi bikameneka ugasanga urahombye mugabo nkiyo mu ishashi urabona niyo yoshaka igakorokera hasi iguma itekeye uko nyene. Ikindi naco iyi wayifunduruye irashobora kutamara nk'indwi uri kurayikoresha mugabo izi zo mu ishashi wayuguruye uzurakura ko nk'enke uyikoresha kandi iyi irashobora kumara igihe kinini uri kurayikoresha wayuguruye gusumba iyi yo mu icupa. Nikaye kamumotera igihugu canke n'urundi rwaruka rutariyumvira gukora umugambi mumaze kugera ko nene mbere mukuru w'igihugu rwaruka rukore? Akamo twe twotera nuko twohimiriza kugira abantu bose bashobore kwijukira kurima izi tomati kugira tuzoshobore kuronka naho abo turazigurira kugira bashobore kuronka amafaranga mu bintu byo kugira amwe n'igihugu yiteza imbere na society itere imbere kandi igihugu gitere imbere ku makori zo muri mumaze kwiyumvira muvuga ati turashaka kubishira mu ruyigi mu cankuzo murabaze kuvyiyumvira ko na team yanyu muri kumwe? Kubera nk'ubu aho tugeze ubu tumaze kuronka uburyo twari twamaze kuyumvira intara 3 twokoreramo twariyumviriye ko twoca tuja gukorera mu ruyigi ahantu tubona hashobora kwimbuka itomati tugaca dukora naho Gtega no mu Cibitoke. Itomati yanyu igurwa ngahe? Iri mikopo iri mu ifu nayo muyigurisha ngahe? Iyo mu ikopo ivugurwa ibihumbi 10. Iyi nayo ihagaze ku bihumbi 2 by'amarundi. So reka ndagushimire cyane kiganiro ni open mic. Sawa murakoze namwe kuba mwaje kutugesha ikiganiro. Asante sana.